Yesu nashimwe nanje ndonge kubaramutsa mu izina rya Yesu. Abari hafi n'abari kure abanyumva nabambona mwese ndabahaye kaze mu ntahe ngiye gushimira Imana y'ibikorwa yakoze. Nukuvuga iyi ntahe yanje iraza gukora kugwaruka rutandukanye. Ndashimiye Imana kuvyo yankoreye. Jewe nitwa Igirukwishaka Emeline sengera mu ishengero rya Pentecote ryo kuri Dorsale mba mu Gihosha. Rero ndashimiye Imana iyi ntahe yanje ni ntahe yo mu buto mugabo iraza kwigisha ugwaruka rwinshi canke n'uwundi muntu yoba mu kibazo nk'ico nabayemwo canke uyu munsi yoba ari mu kibazo abona adafise ukuntu yogisohokamo. Rero novuga nti ndashimiye Imana ubwa mbere ko ari umuvyeyi wacu. Imana yo mwijuru yasezeranye ngo ndise w'imfuvyi ndi umugabo w'abapfakazi. Jewe ndabihamya uwombaza ati nise w'imfuvyi je ndavyemeza 100%. Nukuvuga iki jewe naravutse mvuka ku bavyeyi bose ariko bapfa imbere y'igihe. Bambwira ko papa yapfuye mama afise inda yiwanje. Mama wanje nawe aramvyara mfise nk'umwaka n'inusu nawe acaritaba Imana. Rero muri ico gihe twabaye mu bihe bitoroshe uko twakuze ngira baradufashije abo mu miryango ariko Imana yo mwijuru ico nshimira Imana maze guca ubwenge kandi nshimira Imana ko yankujije mu gishingo cyo gukuzwa na mama na papa ariko yo yarankujije. Yesu nashimwe cyane. Rero ndashimiye Imana nukuvuga kandi singira abavyeyi mugabo narize kandi n'amashure narayamaze ndafise n'akazi. Rero ndashimira Imana. Rero uti vyabayeho gute? Nukuvuga jewe narabayeho turabaho uyu munsi tubaha ejo Imana igakoresha umuntu tukaba ngaha hama ejo tukaba ngaha. Imana yo mwijuru iguma ikoresha abantu ntitwaretse kubaho ntitwaretse kwiga. Imana yo mwijuru ikiduteramwo n'umwete. Nukuvuga twari abana batanu tumaze kuba abana batanu mugabo bose barapfuye dusigaye turi babiri. Ego hama rero Imana iraduha agakiza ntitwakuriye mu ishengero rya Pentecote ariko Imana iradufasha niga mu mwaka wa 4. Hari gihe uba ahantu usugerejwe ukifuza kugira nama nifuza nkavuga nti Imana nukuri ndababaye kubona nifuza kumenya mama nkifuza kumenya papa muga nkumva umenga ofisaniye ideni n'Imana nkama mvuga nti Imana byaguhereye he? Nari mfise ikintu ni kwari gusenga wari umwiko mumenga mfise ku Mana nkumva nti byaguhereye ga Mana kugira ngo utware mama utware na papa dukuru kunyene. Ariko Imana kuko yavuze ko ari se w'imfuvyi ivyo sinari ndabihaye agaciro ariko Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Rero nukuvuga nta mafisa ku kabonge nkumva umenga nogira no kwama ndiko ndasenga mvuga nti Imana bimeze gute ariko jewe ikintu nshimira Imana sinari bwo nkizwe muri ico gihe namana zamwaramutse Maria nkamasenga amashapure Imana ibintu bitandukanye kuko nari n'umukorezi mu rusengero hama ibisabisho byose uko kije ari gishasha narakironka ariko ivyo bisabisho canke ivyo bintu nagendera ibishusho byose nkabizana ibisabisho bigezweho nkabikora mugabo ntivyamara agahinda nari mfise nkama mvuga nti nifuza kubona mama ukwasa nkifuza kubona uko papasa mugabo itagikunda. Rero mu nyuma Imana yo mwijuru iramfasha ndakizwa maze gukizwa nukuri ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko nari muri ico gihe kubera nari mfise ako gahinda nama ngenda nta munezero nagira. Ndashima Imana yampaye umunezero nukuri jewe nshapfuye ngira ngo sinshapfura kubisanzwe sishaka kumorangira n'iminota 5 ntekereje ariko n'umunezero Imana yampaye kandi nasavye ico gihe. Rero mbaho nshavuriye Imana nibaza nti papa yasa gute mama yasa gute ngira nahura n'ikibazo jewe ubwanje nkaca mvuga nti iyo ngira papa canke iyo ngira mama sinari guhura n'iki kibazo ariko Imana ikiranyigisha injana ahantu inyereka abantu abana bafise ibibazo batangura kuza kunura ibibazo abana bafise abavyeyi bose mu nyuma ndavuga no nk'ivyo nanje ngira ntagira umuvyeyi ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru uwo kusanzura se w'imfuvyi mbera papa rero ndashaka kubona ko mbereye papa. Imana yo mwijuru iramfasha irangirira neza icima umwete
icimpa umwete wo kuramiriza mu vy'Imana, impa n'umwete wo mw'ishuri. Rero nukuvuga iki, jewe nariga ariko nkagira amagara make, nari mfise ikibazo c'ama-intestin, nari mfise ikibazo ca estoma, nkama ngwaye misi yose, ariko mw'ishure natonda imisi 2 ntonze, nukuri narabitora mw'ishure. Rero haragera igihe ndagwara gose, ngwaye gose, ndabwira Imana nti Mana, nukuvuga ubu wewe warantwaye mama, utwara papa, nta muntu numwe no kubwira umuntu uti mvuza n'ikibazo, jewe ngomba umvuze wewe nyene. Imana yo mwijuru nukuri icirakoresha umuntu, arambwira ngo so wawe akiriho yari yarangiriye neza, arambwira ngo baramfashije vyinshi ari nivyo ntazi, ati nanje ngira ndagufashe. Aca aramfasha, ansabira ubufasha ahantu kugira ngo ndonke ingene niga, arambwira ngo reka ndakubere so naho atakiriho. Basa caramfasha, nukuvuga jewe Imana yo mwijuru yarandihiye amashure. Nukuvuga rero ikintu mbwira, ndabwira abantu b'abajene, ndabwira ugwaruka, ntimuze mufate ko ibibazo vyanyu mufise mwaramenye Imana ngo muvyihereranye canke nguze kubiyagira naka canke ubwira umuntu uti mfasha iki. Jewe suko nabigenjeje, Imana ariko niyo yantabaye. Nukuvuga Imana cinshiramwe ibanga ryo gusenga. Narinzi ko ikintu cose ndagikura ku mavi. Narinzi ko ikaye je narayisengera Imana kugira ndayironke. Ikaramu yagugwa amahera makeyi 150 mugana narasenga Imana n'amasengesho no gusenga gukomeye cyane kugira ngo ndonke ikaramu. Nkaja kubumba amatafari kugira ngo ndonke amakaye, ndonke amahera y'ishure. Imana ndayibwira Imana, Imana yo mwijuru nukuri ndakwinginze, jewe umpe kwiga amashure ndayamare, ariko ubwenge ndabuze warabumpaye, mugambuza amagara ngo aya ma-intestin ngo aya estoma, muga ndagomba kwiga, ndagomba kuvamwo ikintu. Nukuri ndabwira Imana yo mwijuru, Imana wewe kurya waremye umuntu mw'ishusho yawe, jewe Mana wewe urashoboye kuza ugahindura estoma yiwanje ukayigira nshasha, urashoboye guhindura ama-intestin yiwanje ukayagira amashasha. Imana irabinkorera vraiment. Novuga nti muri ico gihe nari mfise umubabaro udasanzwe, kuko ngwaye ama-intestin niga muri interna bavuga ngo wa mukobwa afise inda, ariko Imana yo mwijuru ikaciba aba bantu bose ikabatahuza bakanjana kwa muganga. Jewe sinari nzi ngo fagitire irihwa gute, hakaja haza umuntu muri ako kanya akavuga ati uwo mwana kumengo ndamuzi, umwana ndamuzi, nukuri akariha iyo fagitire. Je haza numva bambwiye ngo dutahe, hakagera igihe ngwara nkaremba, none bakajanjana kwa muganga, naho haba muri prive bakamvurira ideni, bakamvura ku ideni, bakavuga ati amahera uzoyazana. Imana yo mwijuru ikandihira amahera. Iyo Mana twizeye mw'abantu b'Imana, nukuri ntituzocobogore ngo dukore ibyaha ngo Imana yananiwe. Imana irashoboye, kuko Imana iriha amashure, Imana itanga amagara, Imana igatanga ubwenge, niyo twizeye. Nukuvuga jeca ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru, ko ndakubona ibikorwa uri kurankorera, singomba kukumara amazi. Nukuri narabwira Imana nti Imana ndagomba kwambara. Imana iramfasha ndambara impuzu imwe, narashobora kumesa impuzu ari imwe, iyo mpuzu imwe nkayambara, tugahura n'umuntu akambwira ngo uraberewe, ngo wambara neza, ngo uraberewe. Jewe nkabwira nkaca nshimira mu mutima. Hariho n'igihe umuntu akubwira ibintu ugakangukwa bivanye naho uri, ca ndavuga nkumva nyene umenga birankanze, muga nkaca niraba nkavuga none impuzu nari nambaye kuwa Mungu nama nambaye imisi yose, haraho nanayambara ikanye nkavuga nti none ngira Imana yafise ukuntu iyihindukiza abantu bakabona umengo nambaye iyindi mpuzu. Ariko ndabwira Imana, Imana yo mwijuru ndagomba kubumbwa n'ivyo mfise. Ndasenga Imana nti Imana undinde. Nukuvuga ugwaruka guno munsi baragira iki, nukuvuga sinari mfise imyaka myinshi cyane, muga niga muri secondaire mu w'indwi mu 8 mu w'icenda ivyo nabibayemwo. Ndabwira Imana nti Imana ubugwaruka rwose rujanwa n'ibigezweho, uzundinde guhugumbira ikintu cose ntari buronke, ikintu ntazoshobora gushitsa kwa maboko uzundinde kugishaka, ikintu ntari buronke uzundinde kucifuza. Ndavuga nti uyu munsi noza kuyagira nkabwira umupapa kanaka ati ndagowe mezuko, ejo canke umusore kanaka ejo azombwira ibindi bintu bingore kuvamo. Ca ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru ndagomba wikorera umutwaro wanje, ko bavuze ko se w'imfuvyi ndagomba umbere papa.
rero muri ico gihe Imana irabikora. Twari ahantu dusenga, twari muri groupe biblique, baca barampa kurongora groupe biblique y'Inyamutobo mu Ruyigi, ndayirongoye. Ico gihe haraza umuntu atari no avuye mu bubwiriza bwo mu Cankuzo, arambwira ngo Imana iguhaye kurangiza amashure yawe, kandi nabonye urangije ufise diplome unezerewe cane. Muri ico gihe sinavyakiriye kubera ubuzima narimwo, narumva ati none jewe ko ndihigwa n'umuntu umwaka uheza akaca bivamwo bizogenda gute. Muri ico gihe ndahantu nsenga ata n'umuntu turi kumwe, ndumva umuntu ambwiye nk'uko ijwi no ryumva risamirana, arambwira ngo je ibi vy'abapikere nasubiye kuvyumva ngeze ni Bujumbura kuba motari, arambwira ngo uwo nzohapike kuri wewe ngo azoyikora kugeza igihe ndamubwiriye. Nukuvuga uzogukorera iki kintu no munsi ejo ntagikore, ntuzubabare, ikiringo ciwe giheze azorangiza nyene. Je ndahindukira, nukuri hajya hari ikintu kiba uri wenyene ukumva umengo biragusize. Naciye mpindukira ndaraba, mbona nta muntu turi kumwe, mbona nyene ni ibintu bisize ubwenge. Nukuvuga ca ndabwira Imana nti Imana ndagushimiye, ico capike numva kiranteye amakenga sinacumva, ariko Imana irambwira ngo nikiraka, ngo ikiraka uwo nzoha ikiraka kuri wewe. Nukuvuga azogikora igihe nzomubwirira, igihe azoca ico kiraka girangiye ci wiwe azorangiza. Rero ndashimira Imana ico gihe no kuvuga haraza umuntu akavuga ngo ngira nkurihira ishure, naburaniwe hamwe mbwira Imana nti Imana ngira mpeba amashure bazogutwenga, ubwenge ndabufise, none mpeba amashure. Nkaza numva umuntu araje arambwira ati mbega wewe burya wewe uri mu wakangahe? Habwe ni je ndarangije umunane ndagiye mu w'icenda, arambwira ati ngira ndakurihire ishure. Nukuvuga Imana ikintu yakora, jewe abantu narangije amashure bazi ati ubu n'umwana abantu biwabo barifise. Yesu ashimwe, kandi dufite Imana yifise, Imana ikomeye. Nukuvuga yaraza kandihira ngo akaca ambwira ati genda ugire Devi, mbega Minervare bari hananga, akaca ambwira ati ibice bitatu bitwara ngaha, akacaza. Nukuvuga ku ishure bandihira umwaka wose, je nama ndepoza amahera y'umwaka wose. Yesu nashimwe, nkama ndepoza amahera y'umwaka wose, aho abandi babirukana bakavuga ati abafise base, abafise ba nyina bakora, bakabirukana ngo Minervare ntiragira, abandi bakaza gusaba amaderogation. Ariko je ndashimiye Imana kuko sinefise ubuza kumvugira, mugihe Imana yacivuga ati reka nseruke hataragera ko bakwirukana. Yesu nashimwe, ndashimiye Imana. Imana irandihira uw'umunani kuva muri primaire. Imana kuva muri primaire nize kuvyabayendija, muri secondaire byasaba ko bandihira, barandihira mu w'icenda uko nyene, rero mu w'icumi uko nyene. Ariko cangira ikibazo c'ingwara, ikibazo c'ingwara kije nace nsenga Imana nti Imana yo mwijuru singira uko ndabigenza. Iyo mama haba yari kumvuza, mama ni wewe rero ndagomba umvure, ndagomba wewe unkize, ushaka kunkiza nkuko ushoboye kumpa amahera yo kwa muganga. Imana yo mwijuru ikaca intervena ikabikora, nkaryama nkiroturva mvyutse nkomeye, ahandi bikanka nkaza numva umuntu avuze ati ingo ndakujane kwa muganga, bakangirira ama examen yose, bakangurira imiti yose, akambwira ati itahira uje kw'ishure. Imana ingirira neza uko. Rero ndashimiye Imana yo mwijuru, Imana itagayana, Imana ibera hose icarimwe, Imana se w'imfuvyi, Imana ntiyantaye mu bupfuvyi. Jewe rero ca ndavuga nti Imana ko nasavye Imana sindakumara amazi, nawe ntuzomara amazi. Nukuvuga ndavuga nti Imana igihe kimwe ndabura Minervare niga muri paramedicale, mu wa mbere muri paramedicale hakumutangano, ca ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru sinshoboye gusaba amahero umupapa, sishoboye no gusaba amahero umuhungu, ariko wewe urabishoboye. Nukuvuga nimba udashoboye ba bantu bahora baza bakandihira babivuyemo, ariko wewe urabishoboye. Ndagomba nimba ari wota amahera mwibarabara nkayatora, wewe ubikore. Ico gihe umuvukanyi wanje yari bamukuye mu kazi, ndavuga nti Imana gikorere ko rero wowe uvuze kuri se w'imfuvyi nta papa, ubu je niwe mpamagara. Ndavyibuka ko nanditse agakete, ndandika ikete ndavuga ibintu batwatse mu ishure vyose, ndavuga ibintu vy'amastage vyose, ndavuga vyose, ndavyandika kujya no kwandikira nka papa ari ruguru, ndavyandika vyose. Ikintu nakoze navuze nti Imana yo mwijuru simbona mbebasha, ndiyumvira noje kuri Tanganyika nikure sinshikaho n'amaguru, kuko numva nti ndaritaye mu kiyaga, Imana iramenya uko ibigenza. Je nsipoza ko
ndarirungitse nkuko wewe woza kwa tora ikete ukandikira umuvyeyi wawe ukamurungikira jewe ca ndafata ahantu twaba ndatobora parafo nta muntu yambona naryanditse ibikenewe byose by'umwaka wose n'ibikenewe vy'amastage Imana ndayandikira nandikira Imana ku izina rya adresse y'Imana mugabo mvuga nti nandikiye papa na mama kuko bazi bikwiye ca ndaricokeza muri parafo. Imana yo mwijuru itabesha, Imana itagayana, Imana ikomeye, Imana ivyo yasezeranye ibishitsa. Se w'imfuvyi nivyo nukuri. Nico gituma nobwira umuntu wese naho woba uri imfuvyi canke ikibazo cose woba urimo, izera Imana. Imana iriho, Imana iramfasha. Rya kete sinagaruka kuriraba naca ndindira, nukuri irampa kwizera kudasanzwe, irampa kwizera inshira handi hantu. Ryakete nitega nti nkuko woca witega ati narirungikanye naka ejo bazomurungikana inyishu. Je naciye mbaho niteze inyishu. Nukuri Imana yo mwijuru jafatira ibarabara, naba mu Buyenzi ndafata ibarabara ryo gushika kuri Gare du Nord, nkase kuri hôpital militaire. Rijya barabara riduga mbona akantu numva umenga ndagashize ku mutima, kumbe n'agapapuro karyamye. Ngenda kugatora umenga ndagoberewe n'umuhangobere. Nukuri nsanzemo nsanga inoti y'ibihumbi 100. Nta muntu yari bwatora ibihumbi 100 i Bujumbura vrai. Imana yo mwijuru irakora, ndatora bya bihumbi 100 ahantu hamwe haca abantu ngira nko ari nko mu masaha moya n'inusu, nko mu masaha moya n'iminota mikeya ndatora ibihumbi 100. Muri uwo mwanya sinanayaharuye, ndatora ndaraba hirya mbona nta muntu ariko arandaba. Ndabona ni iyo mbona uri imbere yanje ngira nayi kuvuga nti nayo nivye ngira aramukorokanye, nta wari imbere yanje, nta wari inyuma, nta wari hehe. Ndatora ndashira mu isakoshi ndagenda, ariko ndabwira Imana nti Imana ndagushima, kumbe wabundi utabara gutyo, kumbe bwabundi umeze gutyo. Numva ndakunze Imana ukundi, numva nyene ryakete gishuwe. Ndavuga nti Imana ya marogistre n'ibiki byose badusaba muri stage, ivyo byose ndabirindiriye. Imana ikikoresha umuntu. Nza numva umuntu ambwiye ati hari umuntu akurondera, nukuri sinari ndamuzi. Ndasohoka ndi muri stage muri Prince Regent, aho amahera minervare narishe twari 35,000. Nukuri ca ndariha ibihumbi 90 mengo 90. Ndariha maze kuriha baravuga ati bwabundi we urakomeye, abana bafise abavyeyi babirukanye. Ndavuga nti je mfise papa, ndabashingira intaye nti je mfise papa, kandi papa wanje ntari hafi mugabo amahera arayarungika. Ati nico gituma ntakunda umuntu birukana, nakunda ko banyirukana mugabo senga Imana, mfise Imana ikomeye. Bakambwira ati emenewe kumenga uri umwana w'imfuvyi, byagenze gute? Ariko nukuri ndashimiye Imana ntiyantetereje. Ndiga paramedical umwaka urahera, ndasubira umwaka ugira kabiri, twategeza kuyigamwo ibice bitoya. Nukuri Imana inkorera igitangaza aho nyene. Imana icimpa ubundi muvyeyi, umuntu yaje twaraja gusengera abagwaye muri Prince Regent, ndabamwe muri iyo groupe y'abasengera abagwaye. Hari hano twasengera, aho hantu maze kuhaja turasenga Imana, mugi Imana ciracamwe umuntu ngo iramubwira atujya mwana umwiteho ndamukugabiye. Haleluya, ndashimira Imana kwizi kugirira neza. Ngujya mwana ndamukugabiye. Wa mu mama araza arambwira ngo ufise ikibazo kihe, kuko jewe nari naramenyereye gusenga ntashobora kubwira umuntu ibibazo. Arambwira ngo iyugurure, Imana yakungabiye. Ndamubwira nti burya nta kibazo mfise. Sawa. Arambwira ati dusenga Imana. Numva amasengesho ariko arasenga Imana, aravuga ati Imana wewe uzi gufasha imfuvyi, wewe uzi gutabara abantu, ko wangabiye umwana ndagomba ngo yiyugurure kuri jewe. Wa muntu nanje ndamubaza izina, ati none wewe urinde? Aranka kumbwira izina. Arambwira ngo wewe, ndamubaza ukorera hehe? Aranka kumbwira hakorera. Ambwira ngo uci Imana yambwiye kwikungabiye, kandi nanje yampaye ikiraka kuri wewe nzokora. Igihe cashingiwe nicagera nzohembwa na data. Ntibikenewe kumenya homba, ntibikenewe kumenya akazi nkora, jewe njejwe wewe gusa. Ubwo nyene numva ndatangarira Imana gose. Asharambwira ati babatumye iki muri stage, bya bindi byose ndenimera byose. Gushika acambwira ati ibi byose gira liste y'ibikenewe byose. Nukuri ndagira liste y'ibikenewe byose. Ndashima Imana gose, ndashima Imana nti Imana burya we wubaho uko ukora uko nyene. Imana ikirabinkorera, wa muntu aranyitaho, wa muntu ampa byose, araheba arampana arija do poche.
arampa 20.000 ati cuzokenera ukigure. Imyaka nabayeho jewe ntarinze amahera, arampaye amahera, aramfasha ibintu byose ndabibamo. Ndashimiye Imana yo mwijuru, iyo utayitetereje ntiteterezanya. Nukuvuga wewe mwana w'imfuvyi, ndakwinginze ntuze gushira umutima ku bupfuvyi bwawe, ntushire umutima ku ngorane zawe, ni wizera Imana yo mwijuru ico yasezeranyira gishitse. Ivuze ko izoba se w'imfuvyi, iba se w'imfuvyi, izokurihira amashure, izokwambika, izogukorera bya bindi abavyeyi batari no kugukorera, kuko ivyo jewe Imana yarabinkoreye, ndabaho ndigate kandi ntagira umuvyeyi. Ndetse n'abafise abavyeyi kandi n'abantu bafise abavyeyi bose bakora menga bafise amikoro ntibabironka, ariko jewe ndabironka. Nukuri ku mwanya wo, nukuvuga ndaheza amashure, Imana iramfasha. Ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru, sinkwiye kudubura ukuntu nkorera wewe, ndagomba umpe ubwenge, ndagomba ufashe. Imana iramfasha, haragera igihe ca diplome, ndaronka diplome. Ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru, warambumvye nambara impuzu imwe, ati n'uyu munsi jewe naho nogenda ukunyene igikuru wagikoze. Ariko ndaronka abantu abavukanyi bene data barisharije ibintu vy'iwanje, baravuga ati uzambara gutya. Nukuri narambaye ndabegwa, ndategurirwa urubanza, Imana irangirira neza, ndumva mu mutima notegura urubanza rwa diplome. Narishe vyose, amashure nyene bavuza badutangarije amanota, ndumva ko ndimwe mu bazoronka diplome. Yesu nashimwe. Ca ndavuga nti rero Mana yo mwijuru, igikorwa ni cawe. Ivy'imisi mikuru numva jewe atari ikintu gikomeye, ariko ndavuga nti Mana wewe rero ntiwanetereje ubu kwishure, bazi ko ndi umuntu ava mu muryango ukomeye. Ubu rero ndagomba no kuri diplome Mana ubinkorere. Imana yarakoze ibikorwa, abantu barankorera ibintu, nukuvuga ndategura urubanza, irabishira mu mutima w'abantu. Nukuri Imana irantegurira urubanza, ndatumira abantu. Nukuri Imana iciratumira abantu. Bene data, Imana irakora ibikomeye. Jewe diplome yiwanje ntiwavuga ngo yari ngira ni nkizi mariage ubu. Nukuri nabwiye abantu, nkababwira ku muntu wabandi ndabandikira, ndavuga nti Imana. Ariko nari nagiye mfise umutwe mvuga nti Imana ndagomba, kuko nari natoye narifise amanota 52, ndumva ko ngomba kubandanya ishure. Ca ndavuga nti rero nukuvuga Mana jewe uze kugira unkorera igitangaza, aba bantu baza bampa amahera kuronka Fred y'amadosiye. Rero nukuvuga jewe ca ndategura urubanza, abantu baraza. Nukuri Imana iratumira abantu ntashobora kugira. Nukuri abantu barampa envelope, abantu baritaho urubanza rwanje. Nukuri urumva barariye baranywa. Nukuri abantu bose bavuga ati ngira umwana no w'umukuru, sinshobora kuvyumva. Na jewe ubwanje ndasigwa vraiment, n'abantu bose baratangara. Nararushije ngira ngo uwo munsi mukuru, kuko Imana yari bufise ku mugambi neza. Urubanza ruraba, abantu barampa envelope. Nukuvuga nuguruye ama envelope yose, narose diplome, narose 556 na bitandatu. Iyumvire diplome ndaronka 500 Rero muri ico gihe Imana yari ikomeye cyane. Imana izi kwitwararika. Kumbe je nasengeye amadosiye yanje, ariko mugabo umuvukanyi wanje akazi kari kaheze. Mugi Imana yavuga ati sinzokumara amazi. Hajya umuntu bene data, umuntu wizeye umugororotsi umwe, ukizera Imana uri umwe, Imana ishobora gutabara abantu benshi. Nukuvuga akazi kari kaheze, twari duheranye ahantu naba, twari duheranye inzu. Nukuvuga ya mahera turaca turariha ya mahera y'inzu duheranye, na ya madosiye yiwanje n'ibiki byose biravamo. Noneho umuryango uranezerwa, turashima Imana. Nukuri abatari bazi Imana baravuga ati nukuri Imana ya Emerine ni Imana yacu. Ndashimira Imana, Imana icingirira ivyo. Nukuvuga wa muntu yavuga ati sintumbikenewe kumenya, Imana ikimushira ahantu abaho. Uwo mwanya caranzimira, yaherutse amfasha ivyo vyo kwishure. Ndahejeje diplome, ndayironse, urubanza narugize. Ubu ngiye mu buzima busanzwe. Ariko rero mu buzima busanzwe Imana icirasubira ivyura wa muntu. Muri ico gihe Imana icishima ku mu rugo. Sinovuga ngo narasengeye urugo,
nkuko nari namye senga je nama mvuga nti papa wewe Imana sinayihamagara ibi tuvuga ngo mana je namuvuga ngo papa ndavuga nti papa wewe kuzi bikwiye ukamenya nibibereye jewe nzi kutazonduhije nukuvuga iki Imana yanyitwararitse muri ya mahera y'ishure y'ama diplome byose kugeza aho ndonka diplome ishira nyitwararika nukuvuga icinegurira umufasha integuriye umufasha rero bigenda neza turavugana nta bintu birebire byabayemwo rero ico nshimira Imana niki shaka gushimira Imana mvuga nti wowe unanijwe n'ikibazo wowe uvuga ati ibi bintu biracika ukamengo Imana yawe ntishoboye ukamengo ifise ahantu igarukira Imana ntifise aho igarukira kandi ukamengo Imana ntifise ivyo yateguwe Imana irafise agenda yatwandikiye irafise integuro ku bugingo bw'umuntu irafise integuro ku buzima bw'umuntu wowe iyo uvyitwayemwo neza Imana ibibamwo Yesu nashimwe nokebura urwaruka guno munsi nukuri shika kuvyuhambije narambaye impuzi imwe irambumba Imana irabinezerererwa narabura mineruvare nkumva gushima Imana kandi nkayisaba Imana inyigisha gusenga novuga ntabana ugwaruka gubu canka abantu bubatse nkanye umuntu acikiwe n'ikibazo senga Imana ikintu cari kidukwiye no munsi twe dukwiye gusenga Imana tukaba abantu basenga iyo usenga Imana irafise ukuntu ikuremamwo kwizera rero Imana imaze kungirira neza ivyo byose nkabicamwo amashure nkayarangiza mu mutekano ikangirira neza abantu bose bakavuga ati wowe uva mu muryango ukomeye noneho Imana ivuga ati ntibihagarariye aho nanje ndabwira Imana nti sinzokumara amazi Mana ko nawe utantetereje nzogukorera ndakorera Imana mu buryo bwo kuririmba Imana none hirampa umufasha imaze kumufasha turiko dutegura ivy'urubanza ndavuga nti ndaje hano ndabwira Imana nti Mana iyo abandi barose umufasha baca bagenda bakabwira abavyeyi bakababwira ati bimeze uko none nimutegura ibi nibi nanje rero sifise uwo mbwira nababwiye ko nigeze kwandika nkandikira Imana ikete ndayibwira ibisabwa byose nibikenewe kandi nkabitanga Imana yo mwijuru ikabima nukuvuga nico gihe ca ndagenda ndandika ikete ridasanzwe ikete nyene ndaderura nkuko wono bandiko ndabwira umuvyeyi ndandika double feuille ndandika imbere n'inyuma ndabwira Imana ibikenewe yo Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru nukuri heraba ndarose umufasha abandi baca babwira abavyeyi babo abandi bakaca bategura ibi cese bizi ivyo ntegura rero novuga nti Imana yo mwijuru itangura guca mu mutware wanje wenyene bya bindi kuvuga ngo abakobwa bagura ibi aca atangura kubigura wenyene akambwira ngo iki kintu nagishimye woza ukakiraba nkaja muri vile nkasanga bya bindi vyose nari kugura wewe warabiguze rero novuga nti ico gihe mugabo ndamurosa ndamubwira nti jewe ndi imfuvyi singira papa singira mama nta giseke ciwanje uzigera ubona none ivyo uzovyihanganira arambwira ati jewe kuko yari Imana ikoze nta mufasha novuga ngo nasengeye kuko Imana imaze kubona bigize ngira ivyose yarabitunganije irabikora ku murongo wavyo ko yari yabiteguye aravuga ati jivyo ntaco bintwaye jewe nakunze wewe ndashimira Imana yo mwijuru nukuvuga iki Imana nayo yari irategura ibindi nababwiye ko hari umuntu yamfashije nigishura arandihira ishura angwaza niga muri paramedicale twahora duhurira mu masengesho muri Prince Reja noneho wa muntu ikiraka ciwe kigira kabiri kiba kiradutse nukuvuga Imana iciramugarukana nukuvuga je gusa ndagerageza amaperereza ndavuga nti ujya muntu ko yamfashije akorera he ninde barambwira gusa ati ujya muntu akorera muri parke je ndiyumbe none muri parke nzoja kumuraba ndamushimire ntazi canke ndamutumira ivy'urubanza ntazi izina ryiwe jewe novuga nti ca ndahano ndasenga rya kete ndaryandika ca ndatabura imatera umufuko w'imatera ca ncokezamo rya kete ncokejemo rya kete ca ndongera ndashona hahandi ntabuye ca nsipoza ko ndungikiye papa nukuvuga none hazobibona agatunganya ibi vy'urubanza byose nukuvuga nanditsemwe ibindi byose vya predote nandika ivya dote nandika ivy'urubanza byose nca ndanyegeza muri yantoze ca nisipoza ko ndungikiye papa muri ico gihe mu gusenga sinasubiye gusenga uko nasubiye mvuga nti Mana ndagushimiye papa navuga nti papa ndagushimiye kugiye kunyarutsa ivy'urubanza ko ntazotetegwa Imana ikigarukana wa mu mama nukuri wa mu mama nza numva arampamagaye arambwiye ati Emeline wowe uri kurategura urubanza bimeze gute
ndamubaza mbanza kubimuhisha nturubanza rwagute je nta rubanza afise hama acarambwiye ati Emeline mbwiza ukuri narakubwiye ko Imana nasenze Imana ariko narahantu usenga Imana imbwira ngo ndakugabiye ujya mwana ati rero ndagusavye ntunteze ibyago mbwira jewe nahagurukijwe n'Imana nze ndakubaze byose ariko ca nibuka rya kete ko narirungikiye papa ndavuga nti birashoboka nti niko ko rya kete ririshuwe muri ico gihe uwo muntu arambaza ndamubwira byose ndamubwira nti rero namubwira nciye bugufi kuko nanka kumuremereza ndamubwira nti jewe nukuri umutware ariho yabonetse mugabo kandi jewe mu kwizera namubwiye nti nta kibazo tuzotegura urubanza ariko simbona iyo bija nta papa mfise nta mama mfise arambwira ngo nta mana ufise ndavuga nti Imana imbabarire Imana ndayifise kandi Imana yo mwijuru nabonye ndihira amashuri Imana yanyambitse Imana yankoreye ibitangaza nukuri iracariho nukuvuga ico gihe ca ntangura kwigira inama ndavuga nti Imana jewe hariho abantu twabana mu rupangu ca ntangura kubagororera impuzu ngorora impuzu nkayimesa kwijana nkongera nkayimesa kwijana hama ndavuga nti Imana ngira nkoresha amaboko yiwanje nawe uzohezagira amaboko yanje hama jewe wa muntu nakoreye ivyo ningira na mesura impuzu 10 urumva cari nk'igihumbi no kuyimesa vyaca biba 2 wewe akaca mpibihumbi 10 muga nkaca ngendana ubwoba nkavuga nti Imana ibi bintu ukoze nibiki muga nkabishima kuko bari bene data bakavuga ati nukuri n'abandi batari bene data takira ubukerebutsi bwawe Imana yo mwijuru guhezagira bakanipfuza no ariyo nigihe nabikora ntanabikoze bakambwira ati tora amahera Imana iguhezagira nukuri ndabaha Imana irampa amahera wa muntu acarambwira ati ubu rero ngoma ndagukorera ikintu mbwira ingene predoti iteguwe predoti arayisharija yose umuhungu twavuganye amatariki arambwira amatariki azoziramwo ntangura kumva umenga afise ubwoba ariko muganda abwira Imana nti Imana ndagufise nk'Imana nibuka ivyo wankore Imana yarisha amashure Imana yanyambitse Imana yamvuje iyo Mana niyida itonkorera ibi Imana rero ndayibwira nti Imana tunganya byose nkuko bambwiye abantu bose bazi ko ndi umwana w'umukire bikoreka bose bamenye kuri Imana yanje rero Imana irabinkorera wa muntu acaraza arategura byose nukuvuga muri predote yiwanje abantu barariye neza kujya kuntu abantu bategura n'inkoko zitabaze baraziteguye ntabizi uko byagenze ntazi uko byateguwe nukuri barampa amahera barambwira ati tegura urubanza mu buryo bw'iteka barambwiye ati hamwe vyo tegurwa n'abantu bo bigira nabi ati reka tugukotere wa muntu asanzwe ukora mu mahoteli aza bitegure nukuri baraza barategura ibintu biba bizima abantu baje bavuga ati aba bantu nibitangaza nukuri no muhira baravuga ati ibitangaza tubonye rero predoti raba hageze dote ndavuga nti Imana wowe wakoze bijya haciye hacamo igihe ndagira accident ico gihe barangonga ntangura kubona umenga noneho bisubiye inyuma ariko Imana ikirankiza ubwo nyene sinavunika sinamererwa nabi Imana irangirira neza imaze kunkorera ibitangaza Imana wa muntu nyene wa predoti Imana yagumye muha ingena zobikora byose acaraza arambwira ati tugomba gutegura dote bizogenda gute nukuvuga wewe yaragiye arapanga ibiseke kujya si mama si papa nta namwe tuzinanye nukuri ubwo ndiko ndashinga n'intahe n'ubu sindanabona no mu nziwe sindanahabona ariko gusa ndamuzi duhuye turamenyana kandi tukaramukanya ariko namubajije ati urinde mbwira aho uba basi jewe nzoze tubipangire aranyankira ati ivyo urubanza jenje kukurondera nzokubaza gahunda sinkubwira homba kandi n'izina giwanje ntibikenewe kurimenya aragenda barakota ibiseke sinzingwa ibe yibitwayiku ibintu byose by'urubanza gushikaho Imana imubwira ati kukanyumira mubwira ati nikivuguta zonyo n'ibintu azojya aja muri mariage uzobimushire je aje nzaniye ikivuguto araza aranyambika muri dote d'abord niwe yabanje arakota ibi vy'amakuru y'ijoro ntivyari bwo bibe araza arashira arazana abantu biwe n'ibitambara vyiwe baradekora ego hama Imana irakora irakoresha abantu korale senge barazana ibikoresho nyene Imana ingene yabakoreyemwo bakabizana sino bimenya barazana sonorisation sinayirishe urumva ibintu nta kintu na kimwe nigeze ndiha amahera Imana yaramenye ingene yoruganiza ibintu
urubanza rw'iwanje rugenda neza, abantu bose baranywa, abava ruguru y'amatike ndariha kubera nafise amahera ngira ngo y'umusesekara. Imana inkorera urubanza, Imana inkorera urubanza. Ndamubwira nti none basi mbona iwawe mukuzana ibiseke. Yambwiye ati ibiseke ndakubwira aho nabikuye, ambwira aho yabikose, hama tubisubizaho, impuzu tumenya aho yavuye tuyisubizaho. Rero novuga nti ndashimiye Imana, Imana itamara amazi. Nkongera nkabwira abantu bakiri bato, nukuri Imana yo mwijuru, dufise Imana twizeye. Wowe uzobona iyi ntaye utaramenya Imana, warayimenye, saba Imana iguhe kubumbwa n'ivyo ufise. Hama ucuba umuntu asenga Imana, wizera Imana. Imana ntaco idashoboye. Imana itanga minervare, Imana itanga vyose, ntinaniwe na kimwe. Nukuvuga ikitunanira no kuyizera. Uyu munsi abantu barafatanya, ukaza wumva ngo ndagowe, akaza kuganyira umuntu, uwo muntu nawe uganyira afise ibibazo vyiwe. Nanje Imana yamfashije, yamaye kuyiganyira yo nyene, nkaganyira Imana nayo kubera idarinda gutabaza ikantabara hageze. Rero ndashimiye Imana, Imana ikirampa urugo, impa n'abana, mbaho neza, amahoro agize. Abantu bose novuga nti n'uyu munsi Imana yarambereye, Imana yagumye ari Imana yanje. Jewe ndaronka ibiseke, ntagira mama, ntagira papa, ntagira data wacu, atani inshuti nimwe mfise. Ikitobatangaza jewe naho wombaza ngo papa wawe ava he, naho nzi ariko uyu munsi abavyeyi mfise ni benshi, ab'Imana yazanye, ab'Imana yampaye, ab'Imana yangabiye, ab'Imana yanyemeje. Nge naho nogira ikibazo, Imana yonyine iba yabashikanya abantu. Rero nagomba ndemesha umuntu wese yavuga ati ndi umwana w'imfuvyi. Nta mwana b'imfuvyi afise Imana, nta muntu ab'imfuvyi afise Yesu. Kuko Imana yabisezeranye irabishitsa. Kandi nukuri nagomba sezerane nsengere n'uwo muntu, nongera ndamusabira, ndamuha impanuro. We wizeye Imana, yifate nk'Imana ikomeye, ntuyifate agasunu, ntuyibone kumengo hari ivyishoboye n'ivyidashoboye. Imana ishoboye vyose. Nta Imana itokura umuntu, nta itoshitsa umuntu. Narayibonye rero. None novuga nti Imana itanga minervare, Imana igatanga urugo, Imana igakora urubanza, Imana ikitaho umuntu, iracariho. Imana yankoreye ivyo, nawe uyu munsi yobigukorera. Yesu nashimwe cyane. Ndashimiye Imana yankoreye ivyo, ariko ntivyahereye aho. Imana nca ndayibwira nti Imana kungiriye ibi rero, ndagomba kunkiza ya intesti, ukankiza na estoma, kuko uri Imana ikomeye. Imana yampaye ikambera umuvyeyi, Imana yankijije byose, ingwara ubugwara buto buto, ntinaniwe no kunkiza ama intesti. Rero nukuvuga narabayeho ndasenga Imana, maze gusenga Imana nukuri ndumva ndaje ahantu, ndumva ko ngiye mu bushobozi, ndasenga Imana, ndabwira nti Imana urashoboye kurandura ama inteste, kuko baragombye kumbaga. Umuganga arambwira ngo urasenga Imana, ati kusenga Imana kuri umuntu w'Imana, genda usenga Imana kuko no ukopera kusubiza ya inteste yawe uko bimenye, uko Imana yaremye bikananira, kandi ndi umu specialist. Yo haleluya, ndashimira Imana ko ari kugira ngo Imana yiheshe icubahiro. Imana rero iraza munda, ndabwira Imana nti Imana urashoboye kunkiza ama inteste. Nukuri n'amezi 6 jewe ngibiraya bifyonyoye, ngomba kurya umuceri, nuko barinda kuwuteka ugashaya. Ariko Imana yo mwijuru ikirankorera igitangaza. Ndabwira Imana nti Imana wandihiye minervare, undihira unginkorera urubanza. None izi ngwara nazo nje guteza umutware ibibazo vy'izi ngwara vyose urabishoboye birandure. Nukuvuga Imana ikirankorera igitangaza. Rero ndabwira Imana nti Imana ndagomba konja vyose. Nukuvuga nibarutse umwana, jewe harashobora kuca ukwezi ntazi umwana ngo arera canke arirabura. Nukuvuga iki, nararibwa cyane, naguma kwa muganga ku buryo kubera naca nja muri crise, kurya ibise vyangoye, nukuri bikavuruga munda, naca nja muri crise ya inteste, nkazogwara hamwe. Ngira ngo Imana urumva, ngira ububabare busigara bwanse kuhagarara. Je hamwe sigaye mfatanya amenyo gusa no kurira no gukoma induru bitakibaho, amosozi ni yashikanye ikaguma ikoroka. Ndabwira Imana nti ibi bintu nakwiye kubishira ku iherezo. Rero Imana iramfasha. Igihe kimwe ndaja mu bitaro, ngiye mu bitaro baranteriye imiti y'amakaruma muri 2017. Canje mu bitaro ndabwira Imana nti Imana, hari 2016 mu kumunani, ndavuga nti Imana nukuri ndagomba gukira, ndagomba nkizi kicago vraiment.
ndaja mu bitaro ndakwarira muri Rwakarede nk'ukwezi kose ushika bavuga ati rero ubu ntaco turiko turakuvura ariko turiko tuguha amakaruma ibi bitumenga ni by'abagwaye kanseri nta kindi kintu turiko turagufasha reka tukwandikira imiti utahe ndababazwa n'ingene banyirukanye mu bitaro ariko ca ndabwira Imana nti Mana nukuri wewe uri papa ubu naca mpamagara papa nkamubwira nti papa ubu bambwiye ko noja mu Rwanda kwivuza rero Mana ni wewe uri papa rero bambwiye uko nuko ndataje rero ndakwinginze wewe rero kora igikorwa ciwawe umugabo yonanirwa akanarambirwa mugakora igikorwa ciwawe neza ari kuwa gatandatu ca ndavyuka ico gihe kuko ncenja no muri krize y'umugongo ca ndavyuka ndabwira umuntu nyururutsa naho ntafukama uyu musi ngira nihatire gufukama mfume mfira imbere y'Imana aranyururutsa ku gitanda ndafukama maze gufukama ndabwira Imana nti Imana ndagomba gukira maze kugira ndumviriza intahe z'abantu benshi bagiye bashinga ingene bakize sida bakize kansere nanje ndabwira Imana nti Imana kanseri irarenze kuri ibi ngwaye sida irarenze kuri ibi ngwaye kuzura razaro birarenze kuri ibi ngwaye ijyanyuma rimwe ndagomba ndakubona uyu munsi uwo munsi nyene cafatwa n'ibizunguzungu numva ndakanya umubiri wose burya nari maze igihe ntashobora gusinzira kubera ububabare mfise naciye njya aho hasi bamaze kuza kundaba basanga naryamye nasinziriye rero baca baravuga ati kwatahora sinzira burya nagiye iyo natangwe gusenga saa 4 aho hari nko mu masaha 8 niho nikanguye numva ndavuye hasi birakunda bose barashima Imana muhira baravuga ati nukuri yo mama Rori yakize ndashimiye Imana yo mwijuru kwikiza umugongo Imana ikiza ama inteste igakiza estoma ndabwira Imana nti ndagushimiye ko ngira nsubire kurya ibiharage vyumye ndagushimiye ko nsubiye gukora ibintu ariko ndabwira Imana nti nzoca ndagushingira intahe mbwira abantu kuri Imana ukiza ninasubira kwibaruka nkasanga ntasubiye kuja muri krize nukuvuga ico gihe ca ndibaruka umwana muri 2018 ndamwibaruka neza sinasubira muri krize nukuri ndashima Imana yangiriye neza ikankiza ama inteste ikankiza estoma ikankiza byose ikampa kurangiza amashuri amahoro ikampa kubumbwa nico ndi mu bupfuvyi bwanje rero ndashimiye ego ni radio televiziyo baje kugira na ikorera kuri YouTube ego baje kugira ngo bumvirize intahe nukuvuga nabo ndabashimiye kuko iki ni gikorwa kidasanzwe nukuvuga aba bantu bazokumva intahe mwabantu b'Imana dufise Imana ikomeye ntagira umuntu azovuga ngo ndi impfuvyi dufise Imana yo mwijuru se w'impfuvyi dufise Imana ikizabagwaye wowe ugwaye ingwara izera Imana inkijije nariyihebuye kwa muganga bambwiye ati itahire byanse Imana yoyo ikaca inkiza yuko Imana iriho kiza none rero bumvise intahe yanje novuga nti Yesu abahezagire abazoyumva bose bagira aho bakuye naho bashikanye kandi nuko nagoma mvuga iki nyagira aba bantu bakiri bato turondera Imana turondere kuba abanyamasengesho iyo umuntu asenga Imana iramufasha akagira kwizera noneho Imana ikamukura hahandi ikamuha kwizera nawe akabona ikiganza cayo rero abumvise intahe yanje Yesu abaho umugisha kwari ukuvuga ugukomera kw'Imana kwari ukuvuga ivy'Imana yankoreye kwari ugushima Imana ko ifise ububasha n'ubushobozi ikorera umuntu ibikomeye ikorera umuntu kugira ngo noneho imwibagize imibabaro imubera Imana none ndashima Imana yabikoze iragahezagirwa nihabwa icubahiro rero reka dushima Imana reka nsenga Imana nongera ndayishimira kuvyo yankoreye Mwami Yesu gira neza ndagushimiye cyane ingene uri Imana y'inyamahoro ndagushimiye ingene uri Imana ikomeye haleluya ndagushimiye kuri Imana y'inyamaboko ndagushimiye kuri Imana uvuga bikaba wategeka bigakomera ndagushimiye kusezerano ugashitsa amasezerano yawe wavuze ngo uri se w'impfuvyi Imana warambereye papa warankoreye byose wavuze ngo uzotunezereza kandi uje tubwira ngo uzoduheka ku mugongo wawe waraduhetse turakubona warampetse Mana yo mwijuru kuva nkiri mutoya mu buto bwanje kugeza n'ubu ndagomba ngo uzumpeke kugeza no mu zabukuru sengeye n'abandi bafise ibibazo nk'ibi hari impfuvyi nyinshi zinanijwe hari n'abari ko barasubira inyuma mu byaha bavuga ngo Imana ntiri kwiradukorera ivyo twayisavye ariko ya Mana aho wari uri Imana ejo n'uyu munsi nihuri
nukuri ndasavye ngo ugenderere imfuvyi, ndagusavye ngo ugenderere umuntu wese afise ikibazo, ugenderere n'abagwaye mana, ugenderere ababuraniwe babuze mineruvare, ubigishe ko hari Imana ikomeye, ubigishe ko hari Imana ifise amahera. Mana wewe utabara utarinze gutabaza, wuganyira umuntu ukamubwira ngo ndabuze mineruvare, nawe ugasanga abuze amahera yo kuriha inzu, wamubwira ngo ndagwaye ngwaye iyi ngwara nawe akakubwira iyi ndagwaye. Ariko Mana ndagushima wewe ko iyo tukubwiye ikintu cose ucumva kandi ukatugirira neza. Ndagushimiye rero ko ari gukora ibitangaza, ndagushimiye ko waduhaye kukumenya n'ukuri, kukumenya wewe n'umugisha, kukumenya n'umunezero. Ndagushimiye ko ari wampaye umunezero, nabayeho nijiriwe, nabayeho ndushe, nabayeho menga afise amatsiko, ariko ndagushima ko umunezero utanga udahezwa n'ikintu cyarico cose. None rero Yesu ko ari ukuvuga ugukomera kwawe, nuhabwe icubahiro, nuhabwe ishimwe Mana, amashimwe n'icubahiro n'ivyawe ibihe bidashira, tubisenze mu izina ryawe gera Yesu. Amen.